nsabe no twazananye ashike ngaha. Ho basi nasi. Nagomba nshimira Imana cyane kuvyiza muri iyi ndwi yakoze. Murabona umwene data siwo ngaha n'umpenegoti ariko turabana mu nzu. Kwa kane naraje ngaha ku mugoroba nzanye ajya amafaranga nari nemeye yo kuriha ngaha. Cinza nzanye beresavere zibiri kugira ngo umuvyeyi azisengere. Bwaca nduga naciye nduga nimwe iyindi ndayisiga muhira. Hanyuma kuwa kane ku mugoroba uye arataha avuye ku kazi akomeye ameze neza. Hanyuma nyene aragenda ahora afata agatevere arakanwa. Hanyuma yumva imbeho nyinshi acarasezera arataha. Ashitse acararemba aremvye hari masaha ya 3 nanje mbaracuye akazi ninjiye mu rupangu ngo noge sanga ameze kurya k'umuvyeyi ari kunda arifasha ha arunamye ndavuga nti karave nibiki umwanya abigenze gute Yesu muyiriye heye ngo biranga ngo simvuga imwe muzamupfunze umutima zapfunze umutima ndavuga nti Imana yeruka kugwara nubu birasubiriye basi ndabihereza Imana. Hari twari kumwe n'undi tubana mu rupangu avuga ati none uwo mwanya ko ari utashikomeye bigenze gute ntiyishura ntivyakunde ari yunamye cinabubwira nti ngwa hano cindamujana mu nzu ndamuha y'amazi cindamubwira nti akira aya mazi atari jewe na pasteur nta nda yakorako yifundure wenyene uyanwe hanyuma turabicohinduka. Aca yakira arafundurura aranwa anyoye nace ngenda muri douche. Iyo muri douche ngarutse sanga aricaye ndamubaza gute ngo sha ngo Jesse ivyo novuga nkumva kwijwi ari ryaje ntavyo wovuga ngoya ngo burongo vyavuye aha ngo vyimukiye munsi y'umukondo ngo mugabo ngo buye ngo numva nta ngorane. Imana ishimwe. Bamubwira nti bandanya rero uyanwe hanyuma turabe yuko iri joro bwoca. Ati je numva buraca nyene sawa. Cenje nagenda gufungura ngarutse nsanga aricaye ahubwo ariko aratera inkuru. Ndamubaza karave ubumva gute ngo nakize wakize yego atahubwo no kunyereka ahantu hakuye ayo mazi na mazi arasengeye Imana alipandase vuri ikibiriraho. Nta muganga yigera vura ikibiriraho muramubona ariko Imana yo mwijuru Imana alipandase ivura ikibiriraho. Ndavuga nti sindavyemeye neza reka ndindire buce ndabe ateje zoja ku kazi. Uravyumva kweri kuzoja ku kazi atego sawa reka ndindire. Uraca ndavyuka uko je ndazinduka ndamuhamagara ni karave ni gute ngo ni sawa ntumeze gute ngo nakize nganje ku kazi nindavyemera ugiye cindisubira ku kazi nanje mbona arasohotse aragiye ku kazi n'amahoro. Naguma ndindira telefone kwimbwira ati mutegera araje ariko ndasubira ndamutelefona saa 6 namubajije ni gute ati je ku kazi kandi akomeye. Imana ihabwe icyubahiro cyawe. Nguyu gushika n'uyu munsi ingwara yaraheze arakomeye. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire. Amen.